Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho hose muherereye, mwashimye kubana natwe muri kino kiganiro ubwacu tubahaye ikaze. Iki ni kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru, ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro bya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Inama nshingamateka irabandanya imirimo yayo mu isasa risanzwe rya myandagaro 2024 haba mu kwiga no gutora amategeko meza yorohereza bene gihugu, yongera igenzura uko ibikorwa vya leta birangurwa. Mu kiganiro c'uno munsi tugaruka ku bikorwa vyaranguwe n'abanyakubaha bashingamateka mu nama za bose, cyane cyane bikaba byari bishimikiye kwigenzura ry'ibikorwa vya leta. Ahanini hashikirijwe ivyegeranyo vy'ingendo zakozwe mu gihugu hagati n'abanyakubaha bashingamateka bahurikiye mu migwi yamaho mu vyo ijejwe harimo indero n'ibidukikije. Nkaba rero nsubiye kubaha ikaze hariya mu biro kwa DL batubwire nimba ko twoba dukwije ibisabwa amategeko kugira ngo dushobore gutunganya ibikorwa vy'uno munsi. Akoze nyeniteka murongo inama nshingamateka y'u Burundi, abo bahwa abashingamateka bavyagiye muri kino kibanza ni 96, abafatiriwe kumvu zitandukanye babimenyesheje ni 19. Murakoze nyeniteka. Ihagarariwe n'umukuru wayo nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, inama nshingamateka yarakoranye ku munsi wa kabiri igenekezo rya 20 myandagaro uwo mwaka. Mu bikorwa byari ku rutonde harimwo ugushikiriza ivyegeranyo bibiri by'ibyaranguwe n'abashingamateka no kwemeza ikirangamisi c'ibikorwa inama nshingamateka itekanya kuzorangura muri risasa risanzwe rya myandagaro 2024 kuva kwa 19 myandagaro gushika ku igenekezo rya 2 Nyakanga uwo mwaka. Icegeranyo ca mbere cashikirijwe abashingamateka nicerekeye urugendo rwakozwe n'umushingamateka Felix Mpozeniniga kuva kwa 2023 Rusama gushika ku igenekezo rya mbere Ruheshi umwaka wa 2024 hariya mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Yari yagiye ari mu bagize umugwi warungitswe n'ubumwe bwa Afrika guhagararira amatora yabaye kwa 29 Rusama 2024, umugwi wari urongowe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta. Nkuko vyagaragaye muri ico cegeranyo, n'amatora yagenze neza bishingirwa intahe n'intumwa 65 zayakurikiranye zituruka mu bihugu 26 bigize ubumwe bwa Afrika. Icegeranyo ca kabiri cashikirijwe n'umukuru w'umugwi wamaho mu vyo jejwe harimo ubutunzi mu nama nshingamateka, umushingamateka Nestor Ntahontuye, cerekanye uko ibintu byariko biragenda mu buzima bw'igihugu, cyane cyane mu gisata c'ubutunzi n'iterambere mu mpera z'ukwezi kwa Ntwarante uwo mwaka. Ahanini ikigaragara nuko amafaranga yinjira mu kigega ca leta yongerekanye, nubwo umusaruro uva mu bihingurwa wagabanutse gushika ku bice birenga 14 gato kwijana. Ikindi nuko agaciro k'ifaranga ry'u Burundi kagabanutse, ariko ivyo ngo bikaboneka mu karere k'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kiretse kwishiringi gusa. Muri iyi myaka 5 rero ico cegeranyo cerekana ko amafaranga yinjira yongerekanye cyane, kuko mu mwaka wa 2020 zari imiliyaridi 1933, nayo ubu hakaba hitezwe imiliyaridi 3941 hisunzwe uburyo leta yategekanije gukoresha muri uno mwaka. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, akaba yamenyesheje ko icegeranyo nk'iki gitangwa ni Banki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB kizotuma banyakubaha bashingamateka bamenya neza kandi bagakurikiranira hafi uko ubutunzi n'iterambere bikomeza gutera intambwe mu gihugu. Iyi ni nka avangu ya mubanze mwumve ibiba birimo niko bizoza biza. Donc murumva yuko bizabyoroshe yuko tugenda dukurikirana la situation monétaire uko imeze. Donc iyi raporo ya BRB dushobora kugenda tuzikurikirana buhoro buhoro kandi bitatugoye. Kwigenekezo rya 21 myandagaro hari ku munsi wa gatatu, inama nshingamateka yarakoranye kugira ngo ikurikirane icegeranyo c'urugendo rwakozwe mu mashure ya kaminuza ya leta n'abashingamateka bo mu mugwi w'amaho mu nama nshingamateka mu vyujejwe harimo indero. Muri iyo nama ya bose yari hagarikiwe n'umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe,
umutumire yari umushikiranganje François Havyarimana ajejwe indero n'ubushakashatsi kugira atanga umuco n'inyishu ku bibazo byunganirwa by'abanyakuba bashinga amateka nkuko icegeranyo cy'ugo rugendo kibigaragaza. Ibimaze gukorwa mu gisata c'indero sibike nko kugwiza inyubakwa n'ibikoresho, ariko ngo impinga iracari ndende kuko ico gisata gitegerezwa kwitwararikwa kugira dushikire ryahangiro ry'u Burundi igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. Mu bibazo byabonetse ko bihanze abanyeshuri bo muri za kaminuza harimo akagurane ico bita bourse mu gifaransa katagikwiye uravye ibiciro ku isoko kandi kaboneka gatevye. Ico cegeranyo c'abashinga amateka kivuga kandi ko muri iki gihe ubumenyi bwagiye buragabanuka, uburaro n'uburiro byarakuweho muri kaminuza y'u Burundi, aho abikorera ibyabo basabwa gufasha cane mu kubaka aho abanyeshuri boba bahari hamwe mu bigo vya kaminuza habeho uburiro bw'abigenga. Kubera ivyo rero leta ikaba yaciye yongereza akagurane bourse. Uburyo umunyeshuri ahabwa ari buto, leta ifatiye ku buryo ironka mwavyumvise yarongeye ibihumbi 40 kuba biga muri kiya gice ca mbere c'amashuri ya kaminuza, irongera n'ibihumbi 50 kubiga mu gice ca kabiri master. Ntibikwiye nivyo, ariko novuga kumwe bakunda kwivuga mu Kirundi ukorora cira abariko aramara ingwara. Uno mwaka leta yagize akigoro, twizere ko no mu myaka izoza hamwe uburyo bwa leta bwiyongereye naho nyene leta izosubira igakubita inzu ibifusi. Ariko nibaza yuko bokenguruka, kandi baramaze kubitubwira abanyeshuri muri kaminuza yuko bakenguruka ako kigoro leta yagize ko kubadugiriza ako kagurane. Haravugwa kandi ko abigeme baheba ishure canke bakajanwa mu ngeso mbi kubera ubukene, abigisha nabo baja kurondera aho baronka karusho, aho inyigisho z'akanovera zitagikwiye kubera ko n'ibikoresho mfasha nyigisho usanga bidakwiye. Umushiranganje François Havyarimana akizeza ko bigiye kuja ku murongo. Amenyesha kandi ko ibisata vyigisha imyuga vyagarukanywe muri kaminuza kugira bifashe abazoba baramuwe n'amashuri yisumbuye yigisha imyuga mu Burundi. Kuko nubwo turondera guteza imbere amashuri y'imyuga, amashuri yisumbuye, tutabanje guteza imbere ibisata vyigisha imyuga muri kaminuza, bizogora ingene amashuri yisumbuye yigisha imyuga nayo atera aje imbere. Arico gituma twaciye tugarukana ibisata vyigisha imyuga muri kaminuza y'u Burundi, eka mbere no mu ishuri ndera bigisha NS. Hari ibisata vyari vyarafuditse twaciye tubigarukana. Murazi ko iza yari yarafuditse, ITS yari yarafuditse, twaciye dusubira turabigarukana. Twaciye dusubira turashiraho n'igisata twita Institut de Technologie Numérique, ico ni gishasha. Murumva yuko iyo recommandation turiko turayikorera. Ikindi abashinga amateka bipfuje kumenya nicoba kiriko kirakogwa kugira ngo abigisha b'abarundi ntibabandanye baja gukorera mu bindi bihugu kandi abana b'u Burundi babakeneye. Aha umushiranganzi akemeza vy'ukuri ko bigira ingaruka mbi. Ingaruka mbi zisanzwe zizwi, uravye ingene ibintu bigenda birahindagurika ku isoko. Vyagaragaye yuko imishahara y'abigisha bo muri kaminuza ngaha mu gihugu cacu ugereranije niyo mu bindi bihugu ko ari mito cane rwose. Nico gituma twababwiye yuko twamaze guha intumbero abarongoye izo kaminuza zose kugira ngo basubiremwo amategeko agenga imishahara y'abakozi bo muri izo kaminuza, kugira ngo barabe koko akazi umwigisha canke umukozi wo muri kaminuza akora, kugira ngo leta ivyige ngombwa irabe ko agashahara kabo koduzwa, hanyuma abigisha ntibabandanye bagenda. Ico gikorwa rero twaragitumye abarongo izo kaminuza ntibarakidushikiriza. Rero ico cigwa mwavuze koko kirakenewe. Tuzoraba abahinga, murazi ko tunabafise muri kaminuza, bagihinyanyure hamwe koko tuzovuga dufise ikintu cifatiro. Umukuru w'inamashinga amateka afatiye ku vyashikirijwe abona ko harimwo ugutana kw'imyikomo, aho usanga mu vyasabwe vyose atagishasha kirimwo, gutyo bigaca bigorana. Kubwiwe harimwo ikibazo gikomeye kuko abanyeshure biyongera ku bwinshi, leta ukamenga niyo ibazwa ibijanye n'indero vyose, bakirengagiza ko
ubu ibihe vyahindutse. icyo umuntu abonamwo nyamukuru ni giki. umuntu arabonamwo ibintu byo gutana k'umwikomo. bamwe bati leta dukorera ibi, abandi bati nimutwubakire ibi, abandi bati nimutugaburire, bati nta buraro buhari, abarimu ntabahari. ugiye kwinjiramo ngo urabe neza, usanga ibyo abanyeshuri basaba, harimo ibyo abanyeshuri basaba, ibintu atagishasha kirimo. ariko hano harimo ikibazo gikomeye kandi gikomeye cyane. icya mbere ni uko abana biyongera ari benshi. icyo ni icya mbere, ari benshi cyane mu mashuri. icya kabiri ni uko leta ariyo umengo niyo ibintu byose ibibazwa bya education. icyo ni icya kabiri. aha umengo hariyo abantu bafise icyiyumviro cya kera, abanyeshuri bakiri bake mu mashuri, aho abanyeshuri bagaburirwa, abanyeshuri bagiye gukuna kuriya. mugabo ibihe byarahindutse. ni ukuvuga ko mu mutwe iyo abantu bariko bariyumvira ibintu bya education babyiyumvira muri systeme ya kera, kandi igihugu cyarahindutse, kandi abanyeshuri barabaye benshi cyane. ni nk'ibintu tuza tuvuga aha muri Regideso, ugasanga abantu baragwiriye, amazi yabaye makeyi, amatara yabaye make. mugabo abantu bananyavuga bati duha amazi, duhe amatara, kandi installation ari za zindi za kera. nivyo aha no muri education nico kibazo gifise. abikorera ivyabo nabo usanga batitunganya neza mu bikenerwa. aha tukavuga ibijanye n'abigisha, ibikoresho mfashanyigisho, uburaro nuko abanyeshuri babaho. mu nyuma bakagaruka guhanga amaso leta. aho rero icagaragaye nuko hari ikibazo kijanye no gufata mu ntoke ibijanye n'indero, mu gihe abarundi twategerezwa kwitunganiriza ivyacu, leta ikaza yunganira gusa. abashinga amateka bo mu mugwi w'amaho mu vyujejwe harimo ibidukikije baragize urugendo mu gihugu kugira bakurikirane ibiriko birarangurirwa bene gihugu baserukira n'ivyashitswe ko n'imigambi itatu PRRPB, PIPARVEB na Sore Nyakiriza kubijanye no kugabanya ibituma haba ihindagurika ry'ibihe hamwe no guhangana n'inkurikizi zaryo, kuko ari intambamyi zikomeye ku bantu, ku butunzi bw'igihugu no kubidukikije. Icegeranyo c'ivyavuye muri urwo rugendo cashikirijwe mu nama ya bose yakoranye kuri uyu wa kane igenekezo rya 22 Myandagaro 2024 ihagarariwe n'umukuru w'inama nshinga amateka nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe. nayo umushiranganji Prosper Dodiko mu vyajejwe harimo ibidukikije yari umutumire kugira ngo atange umuco yongere yishure ku bibazo byunganirwa bishikirizwa n'abanyakubahwa abashinga amateka. Intara ndwi nizo zagendewe no kuvuga Bujumbura, Bubanza, Muyinga, Gitega, Ruyigi, Rutana na Kayanza, aho abashinga amateka bakaba basanze irangurwa ry'umugambi PRPB wo gusubiza itoto no gukingira ibidukikije ryagenze neza. Umugambi PIPARVB ujejwe kugwiza umwimbo mu burimyi no kugabanya ubukene wagenze neza mu gice cawo cyo gukingira isi ndimwa no gutanga imbuto zirobanuye zishobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Nayo umugambi Sore Nyakiriza ujejwe gutanga umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba ukingira ibidukikije ngo nturamenyekana neza, mbere banyakubahwa abashinga amateka bakaba barabonye ko irangurwa ry'uwo mugambi rikiri ku rugero ruto kandi ikiringo gisigaye ari gito cyane.
bisunze uko basanze ibintu byifashe ku rubuga banyakubahwa bashinga amateka barashatse kumenya icokorwa mu gihe hari aho irangurwa ry'iyo migambi ryikwega cyane mbere n'amafaranga yategekanijwe agashobora gusubizwa inyuma. Turavye imigambi iteba iva cyane ku bintu bibiri. Icambere na makosa twebwe nyene twishirako, twebwe abakozi ba leta bashize imbere kugira ngo baze gukorera muri iyo migambi, aho usanga koko hariho abakozi bamwe usanga bibagora ico novuga kunyarutsa no gukora ibintu byiza. Twarabonye no mu yindi migambi aho kenshi mu migambi nka yose usanga bashiraho umuntu umwe ajeje mu masoko, umwe bita umupasere de marché. Wacu usanga rero projet irimwo uwo mugambi urimwo amamarché menshi cyane nk'imigambi minini usanga ijanye na aménagement, usanga isaba amayetide menshi. Wacu usanga rero ayo madosiye yose aziye rimwe akoraniye ku muntu umwe. Twaratanguje mbere n'ikindi gishasha aho tuvuga yuko amadosiye ajanye n'amasoko iyo migambi bateza kugira ico no kwita retraite, aho bagenda kwiyuganira ahantu bakenda batwaye amadosiye yose bakavayo uko bayahejeje. Ikindi banyakubahwa bashinga amateka babajije ni ico bagitegekanijwe ku misozi hanamiye igisagara ca Bujumbura bimaze kugaragara ko ishobora guhungabanya ibidukikije, aha umushiranganje Dodiko akaremesha abaserukira bene gihugu. Kuri iki c'imisozi haraniye igisagara ca Bujumbura iraturaje ishinga, kuko twaramaze kubona yuko ubwa mbere n'imisozi ihanamye gose kandi icako n'inzuzi zimanuka zica mu gisagara ca Bujumbura zigashika mu kiyaga Tanganyika. Aha rero tuko twahakorera ibikorwa bitandukanye byinshi, mwumvise ko n'uwo mugambi wa restauration du paysage wahakoreye mu guca imikobeko, kandi twarabonye yuko vyagize akamaro kanini, kuko bija mu ntumbero ya n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi yamaze kuduha akavuga ati dukeneye yuko amazi y'inzuzi mu misi zoza aza gutemba asa neza, atadutwaye isi, atadutwaye n'ivyunyunyu. Aha rero mushikanje twakora ibintu bitari bike, muribuka yuko ku nzuzi twateye imigano kugira ngo duhe inguvu inkombe, imwe twita stabilisation des berges d'olivier, kugira ngo amazi ntabandanye twara isi mugabo abandanye afata inzira. Iyi migano rero mbere twateye ubwoko bubiri, hariho ijya migano iba minini gose, aho mbere twateye irenga ibihumbi 3, tukanatera mbere n'ijya migano isanzwe aho twarengeje imigano irenga ibihumbi 30. Aho kwari kugira ngo tufate aya mazi aca kuri izi nzuzi ntahave akata ngo ahindure inzira. Ibi rero turabonye ko bifise akamaro kanini, kuko twace tubona koko aho ku nzuzi twateye iyo migano byarafashije, kuko impande z'uruzi zaciye zigira ingufu kugira ngo ntizisenyuke. Kiretse n'ibyo murazi yuko twanateye n'ibiti byinshi gose kuri imisozi hanamiye iki gisagara ca Bujumbura, harashibwa imikobeko, ariko naho hagiye ingufu nk'izo impinga iracana ndende, kuko ubwa mbere ni hanini n'inzuzi zihaca ni nyinshi. Tukaca turaba rero uburyo twari dufise, turatubona yuko ivyo twakoze ntituravyishimira, kuko twari dufise uburyo buke, kandi naho n'abenegihugu nabo basanzwe bafise ibindi bikorwa, biranagorana kugira ngo ubagumize kuri ico gikorwa imisi yose. Tukavuga tuti rero ni igikorwa tuzokwamizako, kuko twaramaze kubona yuko mu gihe tudakingiye iyi misozi ko dushobora kugira ingorane cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Abashinga amateka bashikirije kandi umushiranganje mu vyajejwe harimo ibidukikije ibibazo bitandukanye. Prosper Dodiko akaba yatanze inyishu zikwije kandi imbere zizeza ko imigambi ivugwamwo ivyabajijwe byose biriko birakemurwa. Muri ivyo harimo ibijanye no kuriha abashoreye ibigori muri Anagesa, kuko bisa n'ivyatevye bigatuma bene gihugu barimyi bidoga, bagashaka mbere no kumenya uko uyu munsi ivyabo byo bavyifashe. Nagomba ndabibutse yuko
amasengesho twagize muri bya bikorane twaza turagira, amasengesho yarafashe kuko bwari ubwa mbere mu Burundi aho tubona sezo imvura ifatanya amasezo abiri, aho twarima ibigori tuca turima n'ibiharage, muri bohe ko imvura yagumye igwa. Ibyo rero byatumye turonka umwimbu mwinshi, bica bifatikanya nuko leta nkozi yari yahamagariye abene gihugu, irahamagarira abafonctionnaire bose, irahamagarira n'abikora twabo yuko bose boja mu burimyi. Ibyo rero bifatanganye twaciye turonka umwimbu mwiza w'ibigori, gushika naho ibyo twari twiyumviriye byose byabaye byararengewe. Nagomba ndabamenyesha yuko gushika kuri zitariki anagesa yegeranije umwimbu ubu urenga itoni 71,800. Aho naho twamubwiye tuti gezaho ibigori n'ubu byarasigaye mu bene gihugu. Aho rero twari twategekanije yuko n'imiburiburi tuzokwegeranya itoni 30,000. Muca mwumva rero kandi turi muri budget programme, muca mwumva rero yuko kwegeranya ubwo buryo yuko bitaheza ngo byorohe. Nagomba mbere rero nshimire leta kuko yarashoboye kwegeranya uburyo gushika naho uburyo burenga imiliyaridi 100 zabonetse. Uko kuntu twaronse ibigori byinshi bisumba ibyo twari twategekanije, byatumye rero n'uburyo budaca buboneka. Tugaca tubona mu biharuro yuko n'ubu tugisigaje imiliyaridi zirenga gatoyi 5 dutegerezwa kurondera kugira ngo turihe abo banyuma basigaye. Nticuce tubona rero ingorane biriko biradutera, kuko niyo uronse umwimbu mwinshi urashaka gutera ingorane, ariko novuga nti izo ngorane zirafuma kurushaho twari kubura umwimbu. Novuga rero mu majambo make nti turahaye umwizero abo bene gihugu ko ikibazo tukizi, ko tugiye kubatunganiriza. Aha rero umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yarashimye icegeranyo n'inyishu zose zatanzwe n'umushiranganje Prosper Dodiko hamwe n'ivyiyumviro byose vyagiye bitangwa, aca atera kama Barundi gushika neza ku gukunda igihugu atagushira imbere inyishu z'amafaranga nk'uko abandi babigenjeje, gutyo dushobore gushikana igihugu cacu kuri yambono yo mu 2040 no mu 2060. Muri makeyi turabashimiye kandi kugira ngo n'ababakurikiye bose bumvise aho ibintu biriko biraja mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, environnement, mu bijanye cyane n'ibi bintu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Bumvise ko harimo ingorane atari nkeya. Ejo twamye tuvuga tuti abarundi niduhaguruke dufate ibintu mu ntoki. None wumvise izi ngorane twagiye twumva muri aya maproje arya 3. Iya mbere twumvise ko igendeka, ko yakoze ku buryo umuntu yoshima kandi namwe mwarashima. Mugabo hariho izindi zibiri twumva ko hakirimo ingorane. Burya uravye neza izo ngorane ziri muri ayo maproje abiri, burya abarundi bahagurutse koko, burya bijya bikorwa ntibo bikora. Ndazi ko inyinshi itoroshe, ariko namwe mubandanye mwiyumvire. Burya ibintu bitugiye tuvyikorera nibyo bavyiza kurusha. Muga navyo aho twamye tubivuga bisaba ko abari twongera duhinduka mu mitwe kugira ngo twumve ko iby'iwacu n'iby'iwacu ntawe uzoza kubidukorera.
ni binyene twumvise uza wumva ngo ibintu byaratevye ngo umupartenere tugatahana ku mwikomo ninde atakuvyo yateza gukora ku gihe. Twebwe abarundi umuntu avuze abantu b'abanyabwenge ko mu bihugu byo hanze ubona abarundi buzuye, ubu baje ntibobikora mugabo nabo baca bashira ngo amafaranga imbere. Iyo nayo ni ingwara, ibindi bihugu kugira ngo bitere imbere ntibyabanje gushira amahera imbere, byabanje gushira ibikorwa imbere no gukunda igihugu. Kandi na twebwe turamutse tubishitse ko neza gukunda igihugu tudashira imbere cyane inyungu z'amahera nk'uko n'abandi babigenje, icyo gihe ibintu byogenda neza. Ariko rero twibaza yuko ari kugenda twigishanya bimwe byo gukunda igihugu bwa mbere na mbere, ku buryo no kugipfira wogipfira. None umaze gushira amahera imbere, hanyuma umuntu akakugusaba ngo upfire igihugu cyawe, uba wahunze uca wiruka. Aha niho dusozereye ikiganiro twari twateguye kubashikiriza kuri uno munsi. Ndashimiye bivuye ku mutima mwebwe mwese mwagikurikiranye. Nshimire kandi bagenzanje umwe wese kuco yaterereye mu nteguro yacu, naho mu kiganiro kizokurikira mugire aho muba mwubahwe.